ni zashobora kuba zabirana kuri uwo munsi yego ariko inyoni ziri ubwoko bwinshi ashaka kumenya nubuhe bwoko bw'izo nyoni bwakora ibyo bintu kuri iyo tariki kuko hari inyoni hari inyoni dufise ngaha zindukira vuga kira kiko asubuye reka dufate ko ari kiyokora reka dushaka kumenya ubwo bwoko bw'iyo nyoni niya yibwiriza reka toro zikabigiye gukora umuti ni gute inyoni zamenya amatariki bishobotse mutubwire ko yarondera isugi irashoboka okay gusa kino kibazo cha marezo gisa n'igizegeje gato okay tuvuze ati ubwoko bw'inyoni inyoni muri rusangi ugiye kubiraba ugiye no kugira ama research yes inyoni nimba uzobikurikirana ejo sawa nimba uba ahantu hoba hari amande y'inyoni inyoni nta nyoni inyoni zose ejo zizokwabirana oya reka je ndavyanse jewe ndavyanse none reka oya reka tukubaze ikibazo gato reka tubaze ikibazo none inyoni zose zakoze rakora ivya mfurambi urazi ikibazo dufite kubaza nimba inyoni zose ejo zizokora umuti urabyumva gute twebwe abantu twizirije uwo munsi mu gutanga amashurwe atari bose bazobikora arisabiye marenzo mu kirundi kubera iki gute twebwe abantu usanga atari bose tuzobikora mu gutanga amashurwe okay so urumva no kuvuga ko nk'akarorero ikintu noca ntangaho nk'akarorero urazi twebwe turafise imisi mikuru nk'abana b'abantu turafise umwaka mishasha duhimbaza nka twese usibye ko tuvayo nk'ibihugu nka Ethiopia n'ahandi hantu turafise Christmas turafise Eid sawa turafise no kuvuga ko turafise Eid mugabo heraba kiya kiranga minsi bakoresha mo Eid kiya kiranga minsi cy'abarabu babisiramu sico kimwe n'ikiranga minsi dukoresha ngaha ego kandi ico kimwe n'ikiranga minsi aba Ethiopia bakoresha canke abashinwa sivyo rero ivyo biranga minsi biratandukanye kandi ugiye kuraba ikiranga minsi dukoresha no munsi ni kiranga minsi gifitanye isano n'ikiranga minsi cy'abaroma aribo bafite amatika menshi bijyanye n'ivyo bya Saint Valentin sivyo rero cyamvuga ko tunituza kwisuka kwiranga minsi by'abandi hatufise kuri ikiranga minsi cy'abaroma kubera ko tugiye kuraba ni minsi ya le 25 yari minsi bagiye bashiraho abandi bantu sivyo bakagira bagiye bashiraho kugira ngo basubirize imisi ya gipagani bahimbaza kugira ngo bashire guhinguvu amadini y'ubukristo rero niko tumubate rero uyu munsi twinjire vyimbitse mu kiganiro cha Valentine ejo ni Valentine Day yes urabona ushaka gusanga uno munsi hariho ejo ari abantu ushaka kungukira kuri kino kiganiro nigandi tuvuga ko kije kugira ngo dihindure ivyumviro canke gishimangire ivyumviro vyawo uri kwikirana na Kejo Media kugira ngo dushe kuronka inyishu nziza ora turi abantu bane hano kila muntu asije ashaka guterera mbega Valentine Day ishura kugira ingaruka izihe mu kibano cyangwa mu kibano mu bana wabubakanye cyangwa ari mu rukundo yes rero bati rero no munsi rero twinjire muri deep tafise umushikacu hano tafise Ange arakunze ngamwe se muri mu wundo urumva mugamba ko je nikuyemo none kutanguye so okay tugende urumva ikibazo marezo yarambaje yavuze ati ni kubera iki abantu bose inyoni zose zoshobora kuba zibikora ico gihe mugabo twebwe nk'abana b'abantu tutariko turabigira canke tutobigira tukabikora iryo rimwe gusa Antre ntaguciriyemo uri suko inyoni zose zizoba okay abahinga bagerageje mu kubikurikirana basanze urumva izi ni impamvu mwibuke ikibazo mwambagije ni kubera iki 14 inyoni icyambere na mbere ni urumva kwari uguvanaho iyi misi mikuru ya gipagani yego ya rupakariya icya kabiri gwari urupfu rw'umweranda Valentino sawa icya gatatu cyatumye bimviriyo 14 nuko bagiye gusesangura baca basanga uko abazungu urumva iyi impamvu ya gatatu yazanwe n'abazungu yego abazungu urumva mvuze abazungu siziga ntwaro zikiroma urumva abazungu baciye basanga hamwe urumva tugiye kuraba nko bibindi bihugu hari ya za Europe canke baciye bagenda gusanga inyoni ko uyu munsi mukuru inyoni nyinshi yego zirarangura amabanga y'abubatsi ziragira ane n'amabanga y'inyoni apana uyasaba okay baseka dufate tuvuga mu yindi ndimi apana ngo nabanga y'abubatsi
tuvuge mu rundi rurimi basi mu mvugo mbabarira amatwi okay urumva zarahuza ibitsina sawa okay icyo kiratahura urumva ya na nubu ariko bikimeze nubu yagusa sinibaze Oya. inyoni z'indundi Oya. hano zigarariza oya swate marezo nta nyoni y'indundi ibyo niyo bikora basi ndakubaza ikibazo marezo sha je nikora ko gusa tugaruka live ejo je twozizanye nk'inyoni y'ingabo n'iy'ingori tugahera mu gitondo turi hano wibaza ko mwaziziritse narabantu uzi kuraba inuma iyi n'ingabo canke iyi n'ingori ni kubera iki mu Burundi wacu mu Burundi wacu turafise ubwoko bwinshi bw'ibikoko ariko utugiye muri musée vivant nabyo dusangaho byose niko ibikoko byacu byo ngaha mu Burundi biri bize nk'uko abantu bari bize sinibaze yuko inyoni z'iwacu ibintu kweri zobikora ibyo muri Europe gusa sawa ibyo muri Europe nyine byahereye muri Valentine nibo babirabiye ntibaje baritegereza mu Burundi ni nk'uko ibintu bya Valentine sinavuga yuko bifise agaciro n'abantu ntibabiha agaciro cyane ariko cyambu cyamusaza wacu hariya wageraga igikonza kutwishyura bya nyabyo kandi nko ku bantu mukunda kwanariza murashobora kujya ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa mukazoja kubyirabira hari igihe uzoza uhurirana nabyo ugahura n'akanyoni kagiye gukora ibyinye kagiye gushurashura ariko turakenera rero byimbitse cyambu cyawe kumenya rero ikintu nyamukuru cyatumye rero iki kintu cyo kigira nk'ikibutso ku bakunzi urumva izi mpamvu bagombye gushira urumva ujya migenzo ya gipagani yo gusaba icambere na mbere mwibuke imigenzo ya gipagani uburyo nayisiguye ni yari migenzo yo gusaba imvyaro umuntu ugira vyare harabaho amabanga yabubatse igomwe urumva ko kuntu bagenda babikompara no kuvuga ko abantu basaba Imana kugira ngo ibahe uruvyaro none ubwo ruvyaro kugira ngo barusabe nuko haba hamanje kwanza kubaho ibintu nka mwene ivyo umviriza babigira kubera ko wari uwo munsi wabihariwe sawa uwo munsi basenga iyo Mana yari Imana itanga imvyaro akavuga ati nimba uyu munsi Imana ari yo itanga imvyaro reka rero tuze kubigira tugira ko dusaba yes Mana oro no munsi no dusaba imvyaro uranabikoze Mana udufashe inda yinjire bacyagira ko babikora baca bagira ko nagutinda mu ikorosi uko urabyumva warasaba kuko baca bakora umuti baca bavuga ati rero ko bimeze uku Imana yawe nuko dufashe hama gaca bavuga ati rero ureko dusavye rero katubwire ko twataka hama rero kugira ngo ibintu bigende neza icya kabiri naho cyatumye bashira ku umunsi izi tariki nizo uyu mweranda wa wundi Valentine nyene Valentino wa wundi yicwa kubera ko avugishije kuri yuko hariho abapadiri bahuza ibitsina mwibanga niwe munsi yapfiriyeko yego donc uwo mweranda Valentino niho bamufata wewe niwe munsi yapfiriyeko no kuvuga ko niwe yashize ahabona yuko hariho abapadiri bahuza ibitsina kandi batabire kuri we yego no kuvuga ko mwizo sinime zose zitatu uwo ico yazize yuko yavuze abantu bahuza ibitsina mu mpisho atarapfa bakaca bavuga ati yuko basaba Imana kugira ngo bavyare zarizo tariki yego 14 bakaca bahuza inyoni yego uburyo zibikora mugabo bavuga ati kumbe rero uyu munsi rero hariho ikintu uwo mwenanda Valentine na nyene yapfuye izo tariki 14 reka mvuge kano kantu muriko muragaragaza hinga gato uko ragaragaza kunkurikirana ku igituma mwe mwambaje icyatumye bashiraho ino minsi iyo tariki 14 batasizere 10 canke igituma nizo mvo zitatu bacavuga ati rero ko biruvyo reka twemere dushireho uyu munsi hama cavuga ati rero uyu munsi niho guma bitwa reka ahubwo nimba hariho umuntu yawupfiriyemo yego reka tuwushireho wa wundi tumwitirire reka tumwitirire kubera ko hari umuntu yawupfiriye mukari yafuye itariki kandi ariko yari amaze mujanye no kuvugisha kuri mujanye n'urukundo ivyo yazize bwabaye urukundo yego rero kandi kanatsinda ugiye kubiraba ntiwogenda guhura n'umuntu canke kubonana n'umuntu udakunda reka ngire ko gatoyi reka manye ngire ko gatoyi mera nkusigura gato novuga ko atari inyoni zose zakora ivyo bintu kuri uwo munsi hari ubwoko bw'inyoni bwabikora mu bwoko nabwo si zose zakora icyo gihe zabikora mu cyo gihe ko turazi ko n'inkoko ziri mu bwoko bw'inyoni inkoko umwanya n'umwanya zadakanye zigakora ibintu bitabereye ibyo murabizi
n'imbata nuko rero hari ubwoko bw'inyoni bwabikora hama tugenda tuvuga ati muri Facebook hariho abantu baradukurikirana bati namwe murahawe kazi bashaka guterera ivyumviro no kuri YouTube murahawe kazi bashaka guterera ivyumviro uko muri commentaire cyangwa twandikira nga muri commentaire ugira ngo mugire icyo muterere canke mushobore gushigikira cyo turavuga hano tubaha kazi cyane kuri Akeje Media katubwire marezo rero abanze atwinjire neza ku bibazo dushobora kubaza kuri Dev imbere ko twinjira mu kiganiro nyezi na tushogira comparaison yabemera uku nabemera ukundi kuko nzaza kubabwira rero entreta mariza taravuga hari wabajije ati none ko mwase kudusigurira kuri Rupakaria amusiguye mu Kirundi Rupakaria yari imana basenga kugira ngo baronke imvyaro yes ni imana y'abakundanye ni imana yarije ibintu by'amanga mpuza bitsina mugabaganisha kuvyara uko aho hambere mugabo aho ndakugize neza kuntu zeye mu mvo za gishetani reka nabwira ikintu kimwe mwebwe ibyo bintu bitamwe ibintu mvo za gishetani kubera iki kubera ko bitari bihuye n'imvo gatolika yifuza cyo twajita mu nimvo za gishetani uko bobo abaroma baho hambere shetani nabo bari bazi niyo kujya mvuga no musavuga ngo mukubandwa mu Burundi no mu gigwa gishetani mu gihe na shetani abarundi aho hambere atabari bazi nazi murabizi namwe rero tuvuga ngo nimva gishetani aho hambere abaroma n'abagiriki bagira imana basaba bivanye n'icyo bayifuza turabandanya rero mu kiganiro ndafise question imwe egome mwagerageje guhuza ibintu bishika kuri bitatu yegome byatumye bashiraho umunsi wa Saint-Valentin ariko byose ngerageje kubyumva cengira ikibazo kivuga giti mbega guhuza imibonano mpuzabitsina ni go rukundo ko mbona ibintu byose byagarutse habayemo ikintu cyo guhuza ibitsina none icyo uko guhuza ibitsina ni go rukundo kuno munsi twe tubyikirira urukundo aho rero niho rero tugena badushimikira hano irakoze hari batanga ahantu uzanya commentaire muri YouTube bango mumpe like ni Afri News navuze ati mwambonye papa kandi hamwe na Bobo Shoot It yanditse ati mushaka ntituzotange amashurwe ku bana bacu ntuzanyagarutse kandi yaga abasore tap murakoze cyane turagaruka kuri bya Mungu siwe nawe n'umuntu akunda kurikirana Akeje Media tubati murakoze cyane kwa mukunda kudukurikirana tubati mu habwa icubahera muri hose ubwo nubeshi butagira ifatiro mwariho turasoma muri make amateka yego gira kumwishyura udasoma ibitabo cyangwa ngo usome ku mbuga ngurukana bumenyi wingire neza himbitse ushobora kumva ko ari ububeshi ariko nko mu bantu twaciye gituma ntahaririye nuko ngerageza gusoma ibyo bintu nabiciye ko ndabona yuko byigeze kubaho ariko igituma twongera tukanamubaza uwaduhaye ntuzenya tumubaza kubera ko ariwe novuga yuko yafashe uyu mwanya natwe cyo tumubaza kugira ngo abatabizi babyumvireho niyo mpamvu ntufate ngo nububeshi nukuri ariko nawe ugiye ukisomera uzosanga ari ukuri gusumba reka tubashimire cyane hama ikindi cyo tugaruka ko ni ukuvuga ko inyuma y'iyo migenzo yose hariho ibihugu bibyakira ugutandukanye twagiye rero ugenda kuri ibyo bihugu hama rero tuza kwinjira mu bijyanye n'ubuzima bwa misi kijya kibazo ndaza kukwishyura ko marezo sivyo nagombye tumanze tugenda aha hama cyo tugaruka mu bibazo hama tugende ko tugira ko sivyo ni ukuvuga ko ibyo bihugu hariho Argentina ibifata gutandukanye ndaza kugaruka ko ngenda sigura gutandukanye mu buryo bwahe sawa ndaza kugenda bahimbaza Valentine's Day ugutandukanye babifata ugutandukanye mu buryo bwahe rero baravyemera uwo munsi mukuru barawemera mu gihugu wabo cyangwa nawo nivyo nenza gusigura sawa no kuvuga ko turafise nk'ibihugu Argentine turafise Brazil turafise China turafise Denmark turafise Finland turafise na France Ghana Italy Estonia mengirimo turafise na Japan turafise Korea y'Epfo Romania hamwe na n'Ubwongereza kubera katagihugu na kimwe muri Afrika kiri hari kishwa ku Ghana ni agaragaje amakenga ngara nyende baze ko bagaragaje amakenga kuri kwa Menkruma naze ko turabandanye no kuvuga ko iyo muri Argentine ntiyitwa Valentine's Day yitwa Sweetness Week bisobanuye
sweetness yetu tuvuze sweet ni ikintu gisosa sivyo yes umunsi usosa indwi isosa no kuvuga ko bobo ntibavuze umuntu turatanga umwanya ntibavuze umunsi bavuze indwi bavuze witness week muri Argentina no kuvuga ko rero uwo munsi bobo bawuhimbaza ntibawuhimbaza muri bya miri twavuga bijya bitatu muri zambo zitatu bawuhimbaza mu gutanga impano mu kukabugana jewe nimba ndaguhaye ikintu nkaza anje yotora kano gashurwe je sinza gusubira uko nyene kandi ntibiba gusa ku bantu ngo bakundanye ngo ujiste kubera ko tuba turi couple oya uwo wimve yavuga ati bana yo uno munsi ni sweetness week ebana tora kano gashurwe undi nawe kandi naje ukumpaye kado ntegezwa nanje kuyigusubiza ntayigusubije menzi ijya nta rukundo uri hagati yaje muri make mu mugenzo wo gutanga cyangwa kwakira wo guhana kirazira gusaba udashaka gutanga nawe nicyo kandi bobo ntibayihimbaza twebwe ino tariki twe tuyihimbaza bayihimbaza mu kwezi kwa July ukwezi kwindwi muri July yego aha ndavuga muri Argentina gusa icyo gihugu nta kindi gihugu yifatikana kuri iyo tariki sinzi inga tugenda turacyabandanya hama twacha tugaruka muri Brazil bobo bayita Dia dos Namorados bisigura ko n'umunsi w'abakundanye bawuhimbaza mu kwa gatandatu tariki 12 bobo kandi abakundanye gusa abakundanye apana byo by'ubugenzi abantu bari mu rukundo kandi begereje kugira mariage nibo bakabukanya impano aho turi mu gihugu cya Brazil umva turi mu gihugu cya Brazil bo babwira ati bajya abantu bakundanye gusa bajya begereje gukora ubukwe urumva bajya bemewe begereje gukora ubukwe nibo bemerewe gutanga impano bavuga ati genda nkaguha kado pardon gatoyi hari icyumviro kije muri commentaire novuga ko Angel dusoma muri commentaire ya YouTube nimba uri kuri YouTube ushaka kuturabira kuri YouTube hari commentaire zibiri zihari imwe ni ya Jacob Fanuel hamwe n'indi ya Vyamungusiwe igarutse hamwe ni ya Afnews bantu dusomera izo commentaire hama tugaruka kuri byo Diva ariko aravuga gusa hari uwagize commentaire avuga ngo Valentine's Day ni siku ya kuonyesha upendo na kuthamini wale unaowapenda kwa zawadi, ujumbe mzuri au matendo ya upendo. Asante sana Fanuel. Endelea. Vyamungusiwe, ukweli ni kwamba ilitokana na historia ya mtakatifu aitwaye Saint Valentin huko Roma ya kale. Inayaminika alikuwa padri aliyewaozesha wapenzi kwa siri wakati ndoa zilikuwa zimepigwa marufuku na mfalme. Sawa. Afri-News, okay? Non madame. Quand savez? Quand savez ndaba désabonné mwebwe mumva munkoreye iki? Mwumva munkoreye iki? Iyo ni commentaire yakasa mutwe. Reka tu harundi muntu yakomanza avuga ati mbega uwo munsi wa Saint Valentin none uremewe guhimbazwa. Okay. Turabishikako mugabo reka dushimire Vyamungusiwe ku oya ngenda ko ndamubaza asubire ganda gire commentaire wemewe mu buryo bwahe bw'idini canke bwa ona ikibazo abanyafrika bagira yagombye kuvuga uburyo bwahe bw'idini canke bwa leta kuko muri leta ho bona niba yemewe ariko mu madini hari biba bitemewe ya rero bisigura ngo ndibazaniye mu buryo bw'iki bw'amadini ariko dushoboye kubaza turashobora kumvira Yesu ashaka kubaza kugira ngo bigene neza nta kibazo nasubire agire commentaire tubaze bw'idini canke bwa leta hamatura mwishura nta kibazo gusaba abandi urafite ikigiro bandanye kugira ngo tubahe babaze cyangwa yego reka tubandanye abo turaza guhereza ko hama ngomba mpeze hamaci tugira delisi okay ibindi bihugu ndavuga ni nka China umunsi ukora yita Kicks Festival uba mu kwezi k'umunani
aho abantu bakundanye gusa niho bakabukanya impano, aho ndavuga muri Chine bawita Kicks Festival, uba mu kwezi k'umunani, bobo China bawuhimbaza mu kwezi k'umunani. Muguru basi Valentine rega ari bihugu, ivyo bihugu oya bo ntibahimbaza Valentine Day, bo siyo gusaba n'umunsi ugomba gusa n'uyo twe duhimbaza ngaha Valentine. Sawa, mugabo igomba gusa bifitanye isano n'uwo munsi mukuru sa bandanye. Okay, kwacha tugaruka muri Denmark. Denmark bobo bawuhimbaza uwo munsi mu gutanga, mu kwandika yego amakete metwagira kerwa sanga umuntu nkanje umuntu ngiketa rica ari mu cankuzo. Denmark niko bawuhimbaza. Denmark nubwo burgize nubwo muri kumwe nk'ubu urumva nk'ubu isi urana kwihari, ubu isi roroshe, ubu umuntu urafise ku telefone ukene kumwandikira cyangwa kumwandikira message, mugabo bo mu kuhimbaza ategeka kwandika. Ariko entre ta hari abantu batumva igiswahili musho hose guretse no commentaire zibiri zabasabiri twari ndabona umenga zimwe bashira mu giswahili bavuze gute. Okay, isubiramo ndayise reka nakusomere ziri kuri YouTube kugira ngo ucubasigurira canke udusomere twasigurire dusobanire reka nagusomere ati Jacob Fanuel yanditse ndio Valentine Day ni umunsi wo kwereka urukundo w'ukuri, avyumva no guha agaciro abo ukunda. Neco ni Giswahili ndiko nagira kusigwa asobanura sawa wabu tubesha zawadi sikato ni kuonyesha sindashika kuri zawadi nabikanye rukundo gusa sindashika iyo reka swali basi unacha dusobanure. Valentine's Day ni siku ya kuonyesha upendo na kuthamini wale unaowapenda kwa zawadi, si ndio? Okay, nukuvuga ko ngaho uvuze ati Valentine's Day ni siku ya kuonesha na kuthamini, nukuvuga ko aho avuze ati umunsi mukuru wa Valentine's Day ni umunsi mukuru wo kwerekana no kwitaho no guha agaciro ukunda. Ujumbe mzuri au matendo ya upendo, ubutumwa bwiza canke ibikorwa by'urukundo. Turabananya kwandikwa vya Mungu siwati ukweli ni kwamba itokana na historia ya mtakatifu aitwaye Saint Valentine. Ukuri ni ukuvuga ko byavanye n'umweranda Valentino. Huko Roma ya kale inaaminika alikuwa padri aliyewaozesha wapenzi kwa asili wakati ndoa zilikuwa zimepigwa marufuku na mfalme. Nukuvuga ko ukuri nukuvuga yuko byavuye yuko yarekurira abantu bakarongorana bakarongorana mu gihe byari byarabujijwe nande n'umwami na mfalme. Sawa, tukasha tubandanya ndavuga nangeze muri Denmark. Yes, Denmark nukuvuga ko nukurungikana amakete mwabyumvise. Hama Finland na Estonia bobo bawita ntibawita Valentine, bawita Friends Day, umunsi w'abagenzi, kandi bawuhimbaza itariki 14. Yes, mu gihe abagenzi bose bakoresha mu guhanahana udukado babagenzi barahanahana udukado, hama bo bawita Friends Day mu guhanahana umukado. Hama muri France naho ndavuga mu gihugu cy'Ubufaransa, bobo uwo munsi mukuru bobo mu munsi mukuru bawukora, ndavuga ati mu munsi mukuru bawukora mu kuryoherwa indya z'imugoroba. Tuvuze indya z'umugoroba mu kuryoherwa indya z'umugoroba cyangwa dufungura mu ijoro, indya z'umugoroba z'urukundo bro. You have to understand. Indya z'umugoroba z'urukundo indya z'umugoroba z'urukundo kubakundanye cyangwa umuryango wose. Oya mugabo icyo aho akona kadu cyagaruka kubakundanye cyangwa mu muryango deje ubukigiye. Oya duruba tuvuze ati indya z'umugoroba z'urukundo. Reka mbaze marize utahuri indya z'umugoroba z'urukundo. Nimba tarwa mwasotse mukajya ahantu nyine ku mugoroba. Oya ubiriza abarezo umurindire no abahungu baraducanga ni mu murindire no naheze no murindire no nimba atari ibyo. Ni mu nuvuga ko ari wa mwanya abo babiri bahura
ugasanga habaye guhuza ibitsina. Voilà. Aho rero ni mu gihugu cyahe cy'Ubufaransa. Ndatumira sheri wanje nkamubwira atumbiriza rero n'umusini Saint Valentin. Sawa nyene tuze gufungura hama tugihereremo. Oya nta gufungura bibamo. Hariho indya za mugoroba. Urumva hari indya z'umugoroba mutangura kwanza kujya. Haba mugaca mujya indya z'urukundo. Ega niko bimeze mu Bufaransa. Ibintu bibiri. Nkejo hazoba hahiye. Hazoshe. Hejo. Ndazohaturira. Ahama hari umuntu yifuza kubaza ikibazo. Sinzi ko twomuha umwanya nimba bikunda. Igome muhabaze. Ya. Don TV kwera yaravye yuko agomba kugira kuba bize ni n'umumenyesha makuru afite n'amakuru cyitwa Don TV. Turamuhaye ikaze ashobore kuba yobaza ikibazo ciwe nimba ari aza kukibaza ku buryo bwa call canke ku buryo bwa kubera bari live aravuga nta kibazo turamumva turamumva muri micro. Welcome Don. Turakumva cyane Don. Turakumva cyane Don. Ego. Ashima. Pardo gatoyi tuguhe inuzanya neza ureka tumuhe inuzanya neza kukigira ngo tushye kumwumva neza comeka tugira tumwumvirize neza kwa telefone Uchomeke? Kingira chomeka. Reka dumu kugira ngo ashe gusigura sigura ariko atanga twa twayicishije ku mugabo reka tumuhe umwanya nawe ashaka kugira ico yongereye ko canke ashobora kugira ico aduhayemo nka Okay, bandanya do, bandanya. Mazindi sije nayo kwanda vuga bwa mbere. Yego. Ya rero padiri wa mbere we yari yakuye cyo kugira abantu mariage kubera byaboneka ko kera murazi ko ubwami bwatera ubundi bwami. Yego. Rero padiri wa mbere yagaragaje yuko abasoda bagiye ku rugamba bari mariye basha bagira ikibazo cha stress bakaca baguma biyumvira abagore babo canka abakunzi babo baca bavuga ati guhera ubu abasoda bose bategezwa kuba abasingo hama Saint Valentin padiri Saint Valentin acari inyegeza za kugira mariage abantu yinyegeje kuvuga ko bamaze kumufata Saint Valentin bace bamutwara kumufunga Roma yego hanyuma bamwe yakorera mariage baca bamuzanira amashugwe Roma uwo munsi w'itariki 14 baci bamuzana amashugwe yo kumushimira karintwari mu rukundo sawa so baca bapanga yuko izo tariki 14 ari uwo munsi wo kumwica umva ro musacha yamwikirako baci bavuga ati Saint Valentin bazokwama bamwibuka nk'intwari mu bintu byo gukundana muri make do twagerageje guteranya impamvu zine canke zitatu zatumye bashobora gucagura uyu munsi n'umweranda Valentino twamuvuze ko uretse ko tutinjiye ibwina ngo tujye gusigura impamvu yiwe nyazina yatumye ibyo bintu bigira twamuvuze ko kugira ngo twavuze impamvu zitatu gatoyi ndagarutse ego ndagarutse gatoyi sawa muri make abako bakurikirana Kejo Media bisubiye inyuma kuri iki kibazo cha Don twe twibuka yuko watubwiye yashoboye kudusigurira yatubwiye yuko umwanda Server ni Valentino yashoboye kujya kurongora mu misho sinzi kubyibuka umusodakazi uyu nawe akaba avuze yuko atariko byagenze ahubwo yahowe kujya guhezagira abantu bitemewe bidaciye mu mategeko bitemewe kawaida rero sinzi ngaho hagati uko bisigurira oya navuze reka naguha akantu kamwe namusigurire gatoye marezo ona kitegeye cy'abaroma bari mu ntambara za henshi sibyo cyagiye abaroma ariko baragwana rero bariko baragwana abasodiyo bagiye mu vy'inkundo cyangwa mu vy'abagore byaratuma badasubira kwitaho izo kugwanira igihugu
bakaguma bakagira stress z'umuryango n'iz'urugo rero byaca bituma batagira wa muhate wo kugwanira igihugu nico gituma umwami w'uburoma yaciye yavuga ati reka duhagarike ko abari mu gisirikare baja kurongora sivyo rero uwo mupadiri Valentino niwe yaciye agira ishyaka ryo gira ati reka ndashingira abantu mu mpisho navyumva rero maze kubigira uko niho umwami yavuga ati uyu muntu ariko arakora ivyo bintu afata abasirikare abashingira mu mpisho aca inyuma y'iteko ry'umwami reka tugirene acamushira mu gasho kugira ngo agerageze kuzibira cyakira kubera ko kiyagiha abaroma ko barigarurira ibihugu byinshi by'Iburaya barigarurira za Misiri barigarurira za Israeli umva kiyagene yo uburoma bwari intwaro nganzasi bwari ufite ingufu zidasanzwe rero kugira ngo ugire ingufu zidasanzwe byasaba kugira igisirikare gikomeye rero umva kugira ngo ugire igisirikare gikomeye ntugire igisirikare gifese umwanya mwiza wo kwiyumvira n'umwanya mwiza kugira nte wo gufata igihe mu kwiyumvira mu bijyanye no guteza imbere urugamba rero gituma rero umwami yacyafata ingati reka dufate ingingo yo kudasubira gutanga service yo kurongoza abagabo cyane cyane abasirikare niyo mpamvu rero byace bigenda uko navuga ko rero tubananiriza ko nimba hari ikindi kibazo ufite amarezo ashaka kukibaza rero Deva gacha kwishura je ikibazo nahise cyari icyo ubwo tugihurije ko ni sawa kuko twashaka kumenya yuko yoba nyene yari ariwe yarongoye cyangwe oya siwe yarongoye ahubwo yarongoje abandi abasirikare bari babujijwe kurongora kugira ngo bashire kwitaho umwanya w'urugo iki yatumye nishura wita Gloria Kwanda and that a Christian can celebrate Valentine's Day or not if pastor tells him it's for pagans even if he wants to he won't be against the law tutafsiria kwa Kiingereza kwa Kiswahili au kwa Kirundi ameandika hivi ndo usome kwanza hapa okay ameandika hivi a Christian can celebrate Valentine's Day or not nukuvuga ko abakristo burya barashobora gucelebratinga cyangwa guhimbaza umunsi mukuru canke ntibirekuriwe umukristo kubera ko yabasido n'abakristo bararekuriwe I guess tutaza kuja kuco kintu turaza kwisigura neza bandanya if this if his pastor tell him it's for pagans even if he won't be against the law no kuvuga ko mu gihe umupasteri wiwe atandukanye no kuvuga ko amubwiye yuko ivyo biri ugutandukanye tuvuga ati is for pagans biri mu bapagani mu gihe pasteri wamubwiye ati umunsi mukuru wa pagani n'ibimubwira bya pagani hama no mu gihe nyene avyimvira ko urumva pasteri we akamubwira ati ivyo ni mu bintu ivyo ni bintu by'abapagani mugabo wewe akaba yifuza kuhimbaza vyoba atandukanye n'amategeko niyo jambo yo cavuga ati uwo muntu azoba agiye kubiri n'amategeko y'igihugu he want to be against the law no kuvuga ko yoba agiye kubiri n'amategeko ukuntu yavuze mu cyongereza w'umuntu reka tubwira abanza bwa mbere tugane ku mbono y'umushikacu nyene hano okay abanza dusigure kuco kintu kugira ngo tugire natuzisangura neza mugume umuntu arwaze gusoma vya bihugu wabihejeje oya bihugu sindabiheze banzu biheze amashi tugana twishura muri izi commentaire twaharose hano manze ndabiheze amashi cyo sangura tugira mu gusanguza nyezina no kuvuga ko tugiye muri twa tugeze kuri France niyo twa turiko mu Bufaransa amakacha tugenda kuri Ghana bayita National Chocolate Day National Chocolate Day National Chocolate Day. Yes. No kuvuga ko uno munsi mukuru wa shokora. Shokora ni gutemkironde. Shokora ni shokora nyene. Mugabo urazazi ikintu kimwe. Mbega urazi ko shokora idasosa. Shokora irarura. Shokora ni sosa. Why? Shokora irarura. Nokunda zikunda n'umwana bro ni sosa. Shokora irarura. Niki kogwamo kirarura nayigwaye ngati ikintu bakora mu shokora naco yarabidusigurira yege naco okay kandi bobo bayigira itariki 14 nyene wa musi nyene okay musi nyene mugabo baca ntibayita Valentine's Day bayita National Chocolate Day yes amakwacha tugaruka mu Butaliyano
bobo bayihimbaza kujya kw'abafaransa yeah bo bayihimbaza mu gusangira indya z'umugoroba na sheri wawe ibintu nka mwene ivyo hama tukaca tugaruka muri Japan. Bobo muri Japan rero ni hatari, no kuvuga ko bobo utanga shokora ukayiha umugabo. Umva abakobwa nibo batanga shokora, umukobwa niwe atanga shokora akayiha umugabo. Ihe agura byumva. So bobo baca ni ngombwa umuhe shokora umugabo, kandi biba bobo kandi bayita white day. Iba mu kwa gatatu itariki 14 muvuga ko dutandukana ukwezi kumwe hama kaca muri Korea y'Epfo abakobwa gusa nibo bari kuri gutanga impano muri Korea y'Epfo ibitariki 14 ikaciyongera kandi gasa na Japan ikaciyongera kandi kagaruka itariki 14 kandi zukwagirane mu gutanga bo bayihimbaza kabiri bo bahimbaza kabiri ni ukuvuga ko jewe naraguhaye 14 z'ukwa kabiri we nawe uzocumara 14 z'ukwa gatatu aho ndavuga ni muri Korea y'Epfo hama abaromania nabo ni itariki 24 aho abantu uwo munsi niwo munsi cyane niyo mpano ya mbere bo bari abaromania rero ni hatari. Ni ukuvuga ko uyu munsi rero w'itariki 24 z'ukwa kabiri bobo niwo munsi bita yuko umenga twatanguriye ko gukundanira kandi nawo munsi ushobora gusabira ko impano sheri wawe niwe umusaba, nta yindi minsi urekuriwe gusaba. Uwo munsi w'itariki 24 icyo ukurenganye we nta kintu uza gusaba kandi ejo usaba utegeza kwigura mu gihe ubona ko agifite ko bushobozi icyo usaba cyose arakiguha. Abana baromania kandi urazi amategeko y'abaromania ukuntu arakaze nabaza nkagiye nsabye Yehova agusavye iki mariza gatubera kasamuza agusavye iki oya wevuga ikintu umukobwa yo gusaba wowe tegeza kumuha jewe wowe imagine nk'umukobwa gacha kubwira ngo nje nkeneye imodoka atani kinguvira ubu yatari wote kwa girukundo oya imodoka arayiguha urayimuha ndayihuye imodoka ukoze gushaka kabana tubomora amazu rega bavuga ngo ushaka keza aragahebera uravyumva ushaka keza aragahebera rero nawe nimba ubona ko umusheri wawe akunze kumuronderera imodoka gwana mwanaume ni nini mwanaume ni kupambana sasa pambania urakoze cyane pambania upendo wowe igusaba no munsi mu kwezi kumuba wayimuha je umviriza hanje jewe nta rukundo ndimo jewe mwacha kitwa naravyirinze kubera ko sinze mwe muri agatego naravyirinze wumvise ibyo vuze naravyirinze nese navuye kuri kamera oya ubuzi navuye kuri kamera jewe ndi single cyo kitwa nabikoze kugira ngo nirinda aho gatego umviriza reka kwenda abafana bacu nabe turabizi okay uziki ratubivuge oya reka tubana ibihugu vyaza amategeko gusangura neza igihugu ca nyuma ni Ubwongereza aho bahimbaza itariki 25 abobo no gutandukana bobo rero kuntu reba bahimbaza bobo bahimbaza mu guhana ibiyiko vy'imbaho muguhana ibiyiko vy'imbaho no kuvuga ko bijya ibiyiko bikoze mu biti urabizi ariko ino twita ibimamiyo urabizi hari ibimamiyo binogoye bavyita ngo imyiko kijya rero sheri wawe utakimuhaye mu Bwongereza murafisa no kuca muhebana itariki 25 mugahebana mumfuye ikimamiyo apana ikimamiyo hari mamiyo binogoye hamwe hagati akantu kanogo sinzi ko kazi akantu kanogo nje ntoye no mu Burundi tugiye waciza bonimba ndatwidusaba nk'ifurusheti ibintu byoroshe byoroshe kuruho ndabona n'abazungu barabyoroheje yimva ikimamiyo oya je cyatsa higaruka kubera ikibihugu vya Afrika byinshi byabaye n'iryo akataka hangarukako kubera ikibihugu byinshi vya Afrika byabaye n'iryo yuko tutagize n'ivyo reka ngoya karorero mbega cece dukora kuri cya kintu cya umuntu avuga ati umunyafrika ubwa mbere hajya kuko imbere yuko tumenye ibyo byose umuzungu atuzaniye hari ibyaturanga tugwa abanyafrika mbega abanyafrika baho hambere bobo bagaragarizanya gute urukundo marezo we novuga ko uri mu bantu ngaha mu gisagara cya mu Burundi
bazi cyane kandi bazi twinshi mu bijyanye na sinema ariko badashaje ntushaje gusaza no kumenya amakuru biratandukanye kuko na Dave ibi yatubwiye nashaje icyo gihe cy'abaroma ntiyariho wewe uri umwanditsi wa sinema ushaka kutwigisha byinshi kujyanye n'umuco n'akaranga k'igihugu ko uri umwanditsi nturi umwanditsi je novuga kuri icyo kintu nshatse kuvuga mbega aho hambere abarundi baho hambere bo vyagenda gute bagaragarizanya gute urukundo dusubiye inyuma by'urukundo mu Burundi ibintu by'inkundo cyangwa ibintu byo gushyiraho amatariki y'ibintu tuzoza turibuka novuga ko byinshi twagiye tubyigishwa n'ibindi bihugu kuko iki nk'akarori urabona ko hariho kera ko twe tudasengera Imana twasenga kiranga ariko tuje gukurikira yandi ko ndavuga abayega nijewe nyine kuko niho twakomotse nazakunganira gatoyi rero bisigura ko hari ibintu twebwe tutigeze tuba dukurikiza cyangwa ngo dukora kuko tutigeze kuba basi tutari turi develope nabyo gatoyi Marezo hari ikintu uvuze kinyera ko hariho amakuru utafise abarundi ntabwo bigeze basenga kiranga abarundi basenga Imana kiranga yari uhagarikira isengesho ntacyo ariko hari abamufata nk'Imana ndeka nabwira ikintu kimwe urazi yuko kira gihugu cyose cyari gifite Imana yacu ndeka n'ubu niko biri nicyo gituma n'uno munsi nicyo gituma n'uno munsi nicyo gituma n'uno munsi Marezo musenga Imana y'Abisirayeli ntagire ikibafasha musenga Imana y'Abisirayeli nta kirundi yumva bigatuma itadufasha ibibazo bikadushikira ntibyumve niyo mpamvu rero icyo nshatse kuvuga niyo mpamvu hari ibintu bimwe gato uvuze gute ibyo bivuga ati dusenga Imana mu kirundi mu gihe hari Imana y'Abisirayeli yumva indimi z'Abisirayeli nibiki tuba turagenda tugana ku rukundo tugana kuri Valentine mbega abo mbere bayihimbaza gute atubwiye Mareza ati aho hambere abarundi baho hambere ntari ibintu batari bataha agaciro sibyo babifata mu bundi buryo buryo mu kintu cy'urukundo abarundi hariho novuga mu bintu by'urukundo urazi yuko bo bari abantu bari bize cyane n'ibintu byo gukora cyane ariko hageze yuko ujya mu bintu by'inkundo cyo gushakana wasanga so wawe ari we agaruka kugira iki kubanza kujya kukuronderera nta bintu bya romantike twe twari dufite nta bintu byo kwicara ngo muri ko murareshanya na shere wawe byari bihari wasanga so wawe ahubwo ari wajya gute kuko je nibaza ko nimba Valentine yari hari so wawe niwe yayikorana na shere wawe kubera ko niwe yajya kumurondera niyo bagenda n'amakuru asumira narumvise yuko so wawe yashobora kuba yaratanga papa wiwanje yagize ugize n'Imana mbi wasanga n'umwana mukuru ari waso ibyo ni ibintu bimwe mu byabaye ngaha we Marezo siko byari biri kuko iyo ni historique imwe mu nkuru byabaye ari inkuru z'ibitito nimuze mubuza nawe ngo ibitito ni ibintu byabayeho kugira ngo icyo kintu kibe haba habaye ikitwa gute urabona jewe izi nkuru nazikurikiranye cyane ariko sinigeze fata amateme menshi ku mutwe ariko inkuru ko yagira akurikirana mu gihe umuhungu yahagera yuko aza gushaka cyangwa azozana umugore se wiwe yaba uwa mbere mu kujya kumuronderera uwo bazubakana agiye kumuronderera uwo bazubakana yaracagura muri make yararaba umukobwa ageze kandi afise akora hari imigenzo baraba reka nabwire kino kintu ubwa mbere mu bijyanye no kubakana aho hambere umupapa si we yacyagura umukobwa niko utamurindira manza heza yes uko ariko avuga niko nakwereka harabaho abo bita abaranzi sivyo bamenya ati komisioneri yes aho hambere harabaho bita abaranzi ari bita bakomisiyoneri no munsi bamenya ati uyu mukobwa wanaka arageze kubaka kandi iyo aberanye uko abantu burya aho hambere ibintu by'imiryango byarakora mu mujyanye no kubakana ibyo urabyemera kandi harabaho ikuntu aho hambere mu gutwara umugeni hari iminsi bamutwaramo rero ibyo bintu bya kera nitwo bihagarako cyane reka tugere tukwereka rero impamvu y'urukundo mu hatigeze habaho umugenzo wo kuvuga ngo
urukundo ngo tugiye kukwifurizanya iki no ntibyigeze bihaba ku mvo z'iki byari ibintu mengo birimo mekanike ubu tugiye kuguruka inyuma yaho natwe batuzaniye ibindi bintu tutari tumenyereye kuko nta mwanya nigeze mbona jewe numva ngo kwaho hambere hahise ngo umukobwa cyane umuhungu ngo barafashe umwanya bararishanya wapi ariko bo bisanga bamaze kubana kuko imiryango yabyemeranije rero inyuma yuko babanye sinibaza ko nabo nyene babanye ko higeze habaho ikintu kibahuza ngo bakora akantu kakamanyeri kuko kwifuzanya urukundo rwiza sinzi wewe mu nkuru wowe ufise kako kantu higeze reka tuzogira ubushakashatsi twadushimike ku vy'uyu munsi mbega Saint Valentin uyu munsi baza kumenya Saint Valentin yavuye hehe twamaze kumenya ibihugu ngene bifata bitandukanye sivyo Dave irakoze rero uno mwana duce dukeneye tujya mu busesanguzi twimbike neza avyumva tunjire neza ati mbega Saint Valentin ifasha iki abari mu rukundo irafasha gukomeza urukundo canke irarusambura mbega ikibano cyaho uyu munsi kiracyari agaciro Saint Valentin ibyo rero twinjire mu bwina bw'ivyo bibazo turabe mbega uno munsi ngahi wacu Saint Valentin abantu bayibona gute cyangwa Saint Valentin igirira iyahe nyungu abari mu rukundo tugira ko duhakaze mwebwe mushaka kwa mufise cyo mubizi ko najya muri mu nkundo mushaka kugira cyo mutwunguye karibu cyane so imbere yuko tubandanya ndibaza ko amakomantere manze kwanza muri amakomantere tugende tuyishaka hari amakomantere ya vya Mungu siwe kandi yagarutse aravuga yasonye yanditse mu cyongereza yanditse ati tugira ko usoma hano I'm not celebrating Valentine's. I'm just. Commenting that I will stay spiritual. And struggle romantic. Okay. Ibyo kibazo. Urumva azoguma ari spirituel. Azoguma mukuri ashikamye. Kuri cya kibazo cya kwanda badati ko hamwe pastor yombwira ati uwo munsi mukuru wa Valentine n'ugipagani. Ndawukoze no banciye kubira amategeko yabati rero je nzoguma ndi mukuri mu mana and struggle romantic na kibazo uragumuko ama uyu ni vya Mungu so nyine yagaragaritse I'm not celebrating Valentine I'm just practicing advancing love skills mana yanje uyu Mungu so umuntu w'umugabo umuntu papa so ntabwo celebratinga ntabwo mpimbaza umunsi mukuru wa Valentine Day Valentine I'm just practicing advanced love skills no kuvuga ko nitaho ni nkora practicing ahubwo akora aplatika kugira pratique ashira mu bikogwa yes ashira mu bikogwa impanuro advances love skills mukora vyumva ashira mu bikogwa advanced love skills ni zijya nguvu z'urukundo ahubwo umenye bijyanye n'ivy'urukundo urumva love skills ni ubumenyi bijyanye n'ivy'urukundo yes skills ni ubumenyi sawa nivyo I'm just practice advanced love skills yes ahubwo shira mu bikogwa impanuro canke ugutangura novuga ko advances ni impanuro n'ubumenyi afise yes mu rukundo rw'iwiwe yes I understand yes buri make nge gatowe wowe baza kubereka uyu muntu avuze ibi ashira ubumenyi no avuga ati ashira ubumenyi canke akora ubumenyi bwiwe ashira mu bikogwa asanzwe azi ashira mu bikogwa ubumenyi bwiwe bw'urukundo ibyo asanzwe azi mu bijyanye n'ubumenyi bw'urukundo bivana n'ukwemera kwiwe nta kwemera kujamo urukundo tuba tumenye ko urukundo ni emotion kwanza hinge gato n'amarangamutima ubumenyi bw'urukundo ni ubumenyi tuba ko ubumenyi ndakubaze gamura ego wowe uko wikomporta mu rukundo niko je ni komporta mu rukundo canke niko irakoza ari cyo bita comportement na hisia era uko witwara uko amarangamutima yawe agufata siko irakoza mufata siko mariza mufata kandi siko je wamfata murakwiye kumutangura rero impamvu
rega amarangamutima uri kuravuga ko amarangamutima y'urukundo aba mu gihe muri babiri no mukundanye sivyo mwe mu bijanye n'ubumenyi bw'ivy'urukundo twese turazi neza ko kwahukana ari icyaha ari bibi ribwe nibwo bumenyi sivyo gamarezo nibwo bumenyi rero tuvuga ni iki nyine yagombye kuvuga ko ijya akora byose atazohemukira Imana kubera ibyo bintu muri ko muravyumva ntazigera hemukira Imana kubera ko ari urukundo ahabwa tuzogira ane ategerezwa kuguma hafi y'Imana hama agakoresha ivyazi akabishyira no mu bikorwa cyo tubona bati rero no munsi twinjire rero mu bwina twinjire neza in deep sivyo ibijanye na Valentine Day ni nakamaro byogirira ubigize cyangwa uzohimbaza uwo munsi ko nejo kandi ryo sikereje nubu mucishe ko no gahi wacu ko bawuhimbaza nico no batiro bawuha dufatira ngahi wacu kuko abako baratwumviriza benshi n'abarundi basanzwe bumviriza ikirundi uko mva ikirundi nimba utabaye mu Burundi ubana n'abarundi yes nico comment zaheze twogera ko tugenda tusisangura neza. Okay, so nibaze ko twagiye tubona ikiganiro ni e-trending turiko turabira hamwe ibijanye na Valentine's Day na challenge zabyo byatanguye gute. Ndibaza ko benshi twatanguranye canke abamye badukurikirana bumvise aho byatanguriye aho byahereye n'ibihugu bigenda bitandukanye uko uburyo bihimbazamwo. So reka tuce tugaruka gatoyi abivanye n'amakomantere menshi yagiye agaragara amwe ameze neza n'ayandi ameze ukuntu ariko byose ni sawa. So hama je ngaruka kuri bagenzanje gatoyi reka sabe abari kwaradukurikirana ku mbuga zose tubabwira ati mugira icyo muterereye haba kuri Facebook canke kuri YouTube tubabwira ati kandi mwibuka kugira follow cyangwa subscribe bivaye n'ururimi ukuragira kuri biko biri afisha hano kuri phone yawe kugira ngo ibiganiro byacu bya